muke uva ku bintu byinshi kandi twama twabivuze ariko hariho utwigoro twinshi turiko turakorwa. Muti rero none mwokwizeza iki abarundi? Ico twobizeza nuko aya mashirahamwe nkuko nari nabivuze yo gutuma tumanako ariko arakora uko ashoboye bivanye n'amanama twagize, baradushikirije ama programa n'ibirangamisi by'ingene boshobora gukora kugira habe kwisununura rya connection dushoboye gukorera mu buhinga bwa none. Ariko nagomba ngaruke gatoyi ntunganire umushikiranganje w'ikigega ca leta ko ivyo byo gukatwa amahera. Murazi yuko hariho umuntu ashobora gushiramwo amayinite amafaranga yashizemwo mbere ugasanga ari no mu mukopo. Nukuvuga mu gihe bamukase bakabura amafaranga aguma muri moye asubiye kuyashiramwo barashobora guca bakata yarimwo gutyo gushika cha gitigiri kizotinde gikwire. Ngira naho rero bashobora kwibaza ati je baguma bantwara utuyinite uko nguze nshiramwo baca batwara ariko by'ukuri uwo babona ko bamukasa amahera arenga 2,400 uwo yoca yitura bwa ubushikiranganje canke AXT kugira ngo aheze atunganirizwe. Ngarutse ku kibazo c'umuvuduko wa internet, iki kibazo cama cabajijwe murabizi kenshi ariko kiva umuvuduko muke uva ku bintu byinshi kandi twama twabivuze ariko hariho utwigoro twinshi turiko turakorwa. Igituma rero ibituma novuga nkuko twama twabishikirije hari aho usanga uwo muntu ahaba ariko arakorera ataminara ihegereye ihari cyangwa ugasanga hari bwa bushobozi buke mwe twita ama generation bituma umuntu adashobora kuronka internet ku muvuduko avyifuza cyangwa ugasanga ivyuma bakoresheje bimaze igihe birashaje ntibiri ku gihe ukaca usanga ivyo byose rero biratuma wa muvuduko ugenda wikwega. Birava kandi n'ibura ry'igitoro murabizi canke umuyaga nkuba umucikagurika hajya haba hashinze iminara bigatuma rero ya magroupe aca akoreshwa ngaho akenera igitoro cinshi naco ugasanga rekantite ziba zikenewe na kugira zikoreshwa nayo mashira hamwe ugasanga ntashobora kukironka uko bacifuza. Birava kandi kwibura ry'amafaranga mva makungu kugira ngo ibyo vyuma biba bishaje bishobore gusubirizwa canke bagure n'ivyuma bigezweho. Murazi ko ubuhinga bwa none hagenda haraba inagurwa byisunze n'amategeko mpuzamakungu aba ariko arakurikizwa kugira ngo ivyuma bigende biraba bishashe. Rero ivyo byose biratuma uwo muvuduko ku vyuma n'ibindi bigenda bitamera neza. Biravana kandi n'umutekero umuntu aba yaguze. Iyo umuntu aguze umutekero mukeyi hamugashaka guteresharije ibintu byinshi murumva ko ivyo bintu bidaheza ngo vyuguruke ukore uko uvyifuza. Iyo rero amafaranga ukagenda agasumbasumbana niko bakwereka ko n'umuvuduko uca ugenda uraba mwiza gusumba. Ikindi novuga kuri gishirahamwe Starlink, murazi yuko ryaje gusayiriza kugira ngo dukoreshe internet ica mu bigendajuru. Iyi rero nayo nubwo yaje si bose bashoboye kugura ivyuma vyabo biracazimvye ariko by'ukuri abashoboye kubigura bakiyabonesha kuri Starlink biratuma cyane gusumba umuvuduko wiyongera gusumba uko vyahora. Muti rero none mwokwizeza iki abarundi? Ico twobizeza nuko aya mashirahamwe nkuko nari nabivuze yo gutuma tumanako ariko arakora uko ashoboye bivanye n'amanama twagize, baradushikirije ama programa n'ibirangamisi by'ingene boshobora gukora kugira habe kwisununura rya connection dushoboye gukorera mu buhinga bwa none. Ndetse bariko baranitegura no gukoresha umuyaga nkuba
uvuye ku mishwarara y'izuba kugira ngo bisayirize ryabura ry'igitoro rike aya magroupe kugira ngo ashobore kuca akora neza. Tukaba rero yuko turabikurikirana twizera yuko ivyo biyemeje bariko barabishira mu ngiro ndetse n'ingendo zo kuraba aho bagejeje ikivi tukaba twaraziteguye vuba tukaja kuraba aho bageze. Ikindi twovuga no kubandanya tuganira n'abifuza gukorera muri iki gisata cyo gutuma tumanako bose biciye mu gukorana bimwe bya partenariat public privé canke arabikorera ibyabo bakaza ngaha mu Burundi gukoreraho kugira ngo ya mihora wa muhora waguke eka ndetse na ya minara ishingwe mu gihugu hose. Ikindi noshikiriza nuko turiko turategekanya mu bushikiranganji kuganira n'ishirahamwe Starlink mbere tukaba twaratanguye no kuvugana biciye mu makete yuko twoganira kugira ngo turabe ko ibiciro bitogabanuka biciye muri mwe twita marché groupe. Ikindi novuga mu bushikiranganji biciye mu mugambi PAFEN hamwe no muri Fond de Service Universel hariho ibikorwa bijanye no kuzokwiragiza ibyo gutuma tumanako mu gihugu kugira ngo mwene gihugu wese azoshobore kuronka internet ashobore gukora mu buhinga bwa none. Ikindi noshikiriza no muri Onatere naho nyene hari ishirahamwe novuga ryerekanye ko rishaka gukorana na Onatere muri ico gisata cyo kwagura umuhora wa Onamobe. Hakaba rero harateguwe ico twokwita amasezerano. Ayo masezerano rero akaba arindiriye kwigwa mu nama shikiranganje kugira ngo maze bashobore gukorana banagure umuhora wa Onamobe. Murakoze ivyo nivyo murakoze mushikiranganje ko muri kindi kibazo